urakoze mana yacira mu ijuru, urakoze mana ugororotse, tuyatanze urakoze, tuyatanze abashima gukenguruka kubona wongeye kutwemerera kuvuga izina ryawe mwami, n'izina ryawe ni ryera ntirihabwe icubahiro mana, nanje ndaringutse imbere y'inyonga zawe nanga urakoze, nongera shima, nongera nkenguruka uhoraho kubunyemereye kuvuga izina ryawe ry'icubahiro, izina rikomeye mwami, nubishime kubihererwa icubahiro, kuba ndiho kugera kuri uno mwanya nivyo kugushimira mana, nico gituma ngo akanwa kacu gakwiye kuzura amashimwe atanzira n'ivyamuhemu. None rero ndarengutse imbere y'inyonga zawe mana, urazi ko tuba mw'isi iwabo w'ivyaha, mw'izina rya Yesu Kristo ndarengutse imbere y'inyonga zawe, mbanje kwisabira amaraso, mbanje kwisabira ikigongwe, mbanje kwisabira kwezwa, mbanje kwisabira mana ngo amazina yanje hamwe batanditse mu gitabo cacu ubugingo, noneho wongere uyandike muri ico gitabo cacu ubugingo, uyafutanganye cane. Urakoze Yesu, urakoze muvyeyi dukunda, urakoze kibirengeye, urakoze gitandara kitanyiganyiga, n'ubishimirwe kandi bihererwe icubahiro. Nanje rero mwami ndasengeye ego mu bugingo bwanje, yamara nongera no gusengera n'ubugingo bwa bene data nabo nyene kugira ngo bagirirwe imbabazi, abo turi kumwe muri iki gikorwa ntibagirirwe imbabazi, abo turi kumwe muri iki gihe co kuduga umusozi ntibagirire imbabazi, abakuru n'abato ntibagirire imbabazi mana, mw'izina rya Yesu Kristo, haleluya, utugwiza ko ryasinze ryawe ry'imbabazi, urakoze n'ubishimirwe kandi bihererwe icubahiro wa mana we. Nanje ndagushimiye ko usubiye kutugirira ubuntu, usubiye kutwemerera gupfukama, usubiye kutwemerera iyi saha ko twongera guterura ururimi tuvuga izina ryawe, nubishimirwe muvyeyi. None rero turakwiragije, utuzigame, udufashe, ube mu ruhande rwacu wa mana we, mw'izina rya Yesu Kristo, ubwo umwese ashishikara kugaba ibitero kubera bawe, uduhishe mu mababa yawe, mw'izina rya Yesu Kristo, uduhige umuhige, utugwanye umugwanye mw'izina rya Yesu Kristo, haleluya. Hangana n'ibiduhanze, hangana n'abadayimoni baduhanze, ovire hasi abanyakibi bariko bariruka ku mugeni, bariko bariruka kubera bawe, mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero mana, urakoze rero muvyeyi, urakoze rero gitandara kitanyeganyega, habwa icubahiro. Umuririmbyi ngo abakumenye mana barahiriwe, ngo abakumenye barahiriwe, ndakwinginze mana ngo nanje ufate ukuboko, nanje ufate ukuboko muri uru rugendo, ufate mana urugendo, ufatire wigome, ufatire amaboko muri uru rugendo, ufatire amaboko muri uru rugendo, uhoraho wera, ungirire neza, uncire inzira mana, ucire inzira abera bawe, ucire inzira abakozi bawe, ucire inzira abaririmbyi nkanje, cira inzira mana bariko baraja i Siyoni, kuko mana hari aho tugera tugasanga
ni mu bunyerere. Ahandi naho umuririmbyi aririmbye avuga ngo hari aho umuntu agera ngo agahiga inzira akayibura. Mwami, ndakwinginze ngo ducire inzira, uducire inzira, ntiduhamugwe n'ibyo tubona canke ibyo twumva. Yamara utwongere intege, utwongere inkomezi, utwongere gushikama Mana, kugira ngo mu rugendo tube maso, tukurorere turi maso, dukenyeje ukuri, dukenyeje ukuri, dukenyeje ukwihangana, dukenyeje guca bugufi, dukenyeje haleluya, dukenyeje bya muri bya bigwanishwa byose utanga, uha umukristo kugira ngo ashobore kuzokubona. Urakoze Mana, urakoze Yesu, urakoze bwirukiro, urakoze gitandara kitanyeganyega. Haleluya. Watumye umusabyi wa Mose ngo Bisirayeli urababwira ngo murabwira Mose ngo batekere impamba. Impamba izabafasha mu rugendo. Haleluya. Natwe Mana, uru rugendo turimo turakeneye impamba, turakeneye amazi yo kunywa, amazi y'ubugingo, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo dushobore kugenda uru rugendo, kugira ngo dushobore kugenda uru rugendo Mana, kuko uru rugendo ntirwogendwa n'amaguru, umwana w'umuntu yoruha. Yesu Kristo, naho bamwe bagerageza bagakoresha uburyo bashoboye, naho nyene Mana bonanirwa, turasabye uru rugendo turiko turagenda rugendwa n'imitima, imitima, turakwinginze ngo Mana utwongere intege, utwongere imbaraga, utwongere ubushobozi, utwongere urukundo rwo gukunda igihugu ciyo turiko turajamwo, mu izina rya Yesu Kristo. Duhe kugirira inyota igihugu turiko turajamwo, mu izina rya Yesu Kristo. Turinde gucikira ivutu mu rugendo, mu izina rya Yesu Kristo. Turinde abanyawihebutsa, mu izina rya Yesu Kristo, ko abanyawihebutsa baradutegera mu rugendo, ariko ko tugufise n'ukuri tuzoshika iwacu amahoro. Urakoze Mana, urakoze Yesu, urakoze muvyeyi, gira neza abera bawe, gira neza Mana abantu bamaze iminsi imbere yawe. Turageze ku itariki igira 15, turageze mu gice mu kindi, mu izina rya Kristo. Turiko turagera mu gice mu kindi c'uku kwezi kwacu, kuko imbere yawe. Ndakwinginze Mana, ushishikare kubana n'abera bawe, ushishikare kubagirira neza, ushishikare kutwambika Mana, ushishikare kutwambika mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Duhe no kwambara umwambaro w'urugamba, bituranga ko turi mu gihe c'urugamba, mu izina rya Yesu Kristo. Ikituranga ko turasoda, uduhe ibigwanishwa byo mu
n'ububafu mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uduhe ya nkofero Mana, uduhe wa mwambaro wera, uduhe umwambaro kuko abana b'Imana bafise umwambaro bambaye. Haleluya. Natwe duhe umwambaro ukwiranye n'urugamba. Haleluya. Kandi Mana, amina, udushira ku gitinyiro c'ijuru kugira ngo abadayimoni duhwanye n'abadayimoni canke tugatubirana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni bahunge biruke mu izina rya Yesu Kristo. Babadayimoni badutegera mu ngwara turabafashe imbere mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni badutegera mu bukene turabafashe imbere mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni badutegera mu kura wacu turabafashe imbere mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni badutegera mu gakengerwe mu izina rya Yesu Kristo turabafashe mpiri. Abadayimoni b'uburyo bwose turabafashe mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Batogira ububasha, batogira ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Duhe Mana ikigwanishwa co kwizera, ikigwanishwa co kwizera, kuko umuntu atizeye ntazobona Imana, umuntu atizeye ntazorangiza uru rugendo, umuntu atizeye ntazoshika. Turasavye twongerereze ukwizera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uduhe ukwizera. Wabwiye abigishwa bawe ngo nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo mushobora kubwira imisozi ngo uyu musozi ngo shinguka utabwe mu kiyaga. Haleluya. None rero Mana, hari igihe tugenda wagira uko ukabona wuriye umusozi. Turasavye Mana, udukomeze Mana, udukomeze tugire ukwizera yuko naho vyoba biriko biracika, urugendo dutegerezwa kururangiza, urugendo dutegerezwa kurusozera. Haleluya. Turahura na vyinshi mu rugendo, turahura n'ibicavutu mu rugendo. Yamara Mana, turagusavye gushikama, turagusavye kwizera, turagusavye Mana, turagusavye uduhagararire mu izina rya Yesu Kristo. Turinde abanyawihebuza mu izina rya Yesu Kristo. Yamara utwongere ivyizigiro. Amina. Urakoze Yesu, urakoze muvyeyi. Girira neza abakozi bawe, abari ku murimo, abari ku murimo, abari ku murimo, babandi batoranijwe mu izina rya Yesu Kristo. Bongera imbaraga bariko barakora muri ino misi ya nyuma, muri iki gihe c'ikigatwa, muri iki gihe haleluya c'ikigatwa, gihe c'ubugaragwa mu izina rya Yesu Kristo. Aho abantu babaye uruyoberane mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bariko barivanga, bivanga bongera bivayanga muri iki gihe co kutumva no kutumvira, muri iki gihe co kutubaha Imana, muri iki gihe c'uko benshi bariko barakuvako basubira mu vy'isi, mu vyo bari barahevye. Muri iki gihe abakozi bawe bariko barasemerera. Mana yera yo mw'ijuru, ndakwinginze ngo wiheshe icubahiro, wiyereke
wishikane nk'Imana, kuko iki nticari igihe co gutakaza, ahubwo cari igihe co gutora. Umuntu wese akazigama n'ico yakiriye, n'ico yahawe, hareruya, kugira ngo ashobore kubandanya uru rugendo amahoro. Uwiteka Nyeningabo nubishimirwe, nubihererwe icubahiro mu izina rya Yesu. None rero umuntu wese uko wamuhaye, kuko mu bakozi warungitse mu ndimiro, hari uwo wahaye guhanura, hari uwo wahaye kubwiriza, hari uwo wahaye kwihanganisha abandi, hari uwo wahaye kubwira urukundo, hari uwo wahaye kugiranira amahoro, hari uwo wahaye kwihangana, hari uwo wahaye kuvuga ubutumwa mu ndirimbo, mu buryo na buriya. Umuntu wese waramugabiye, umuntu wese ufite icyo wamutumanye, umuntu wese ufite icyo wamuhaye. None rero Mana, duhe gucuruza kandi turinde gukorera mu buhombe mu izina rya Yesu Kristo. Yamara uduhe gukorera mu nyungu. Haleluya, kuko igihe kizogera umuntu wese agahembwa nitutarambirwa. Uraturinda kurambirwa, kuko muri ibi bihe nyene hariho benshi bariko bararambirwa. Turasengeye abaguye, Mana, bari barakuriye ko, bari barakunyoye ko, bari barumvise byinshi, ariko Satani akasimba, akabanyakura, abanyikiza, abakura kuri wewe mu izina rya Yesu Kristo. Abataye inzira y'umusaraba turabakweretse, abagabo aho bari ntibaronka amahoro, shiti bakugarutseko. Abakenyezi bagutaye ntibaronka amahoro, shiti bakugarutseko. Urwaruka rwagutaye, hariho benshi mu rwaruka mu izina rya Yesu Kristo bavukiye mu gakiza. Abavyeyi babo bihanye, abavyeyi babo barakiriye agakiza, barahisemo, maze abana Satani ugasanga ariko arabaroga, ugasanga ariko arabigisha vya vyaha vyo kwimenyereza, ugasanga Satani ariko arabategeka ibi na biriya, ugasanga Satani ariko arabongorera ngo mbega none we wihanye iki? Ngo ko abandi bihanye ivyo bari barakoze, ngo none we nawe wihanye iki? Ngo uvuga ko wihanye, ngo wihanye iki? Agaca amwigisha, akamumenyereza rya shure ry'ubupfu, rya shure riyobora umuntu muri Gehinomu mu izina rya Yesu Kristo. Akaba ariryo mushira imbere, maze uwuryumviye ugasanga ariko arahumana, ishusho y'Imana yari yambaye ikamuvako, ishusho y'ubwiza bw'Imana ikamuvako. Haleluya, Yesu tabara bakino gihe, tabara mu nzego zose Mana, tabara mu nzego zose. Abandi bariko barakora ibyaha vyo kwiyoberanya, abandi bakiyumvira ngo mbega, bakavuga ngo ninda mbona. Abantu ntibagitinya, mbere bashaka kuraba n'ijisho kurindi, yamara bakibagira yuko Imana iri mw'ijuru, ari Imana ibona kandi
gutahura ivyiyumviro vy'umuntu ataragira ico akora, mw'izina rya Yesu Kristo. Aciyumvira gusa, Imana iba yabonye ivyiyumviro n'imigabo y'umuntu, yaba myiza yaba mibi. Yesu tabara rero Mana, turasengera abatarakumenya, turasengera abatarakumenya, abataratangura Mana, ngo bahe gutangura bakiri mu mwiza, mw'izina rya Yesu Kristo. Ubahamagare, bamwe bakibohewe mu busambanyi, mu kaboregwe, mu busuma, mu bubeshi, mu bwibone, mu kunegura, mu kurenganya abandi, mw'izina rya Yesu Kristo. Turasavye Mana ngo ubagendere, turasavye Mana ugendera abarozi, bamwe barara bararigenda batari ku gikorwa cawe, bari ku gikorwa ca wa mubi, mw'izina rya Yesu Kristo. Bamwe barara batambaye, bagenda baraguruka bambaye ubusa, mw'izina rya Yesu Kristo. Bagiye gukora ikibi, mbere bagakora kibi no ku ngo z'abera bawe, mw'izina rya Yesu Kristo. Uhangane nabo, mw'izina rya Yesu Kristo. Zoba ukoze Mana. Umunyakibi ahari yoye kwirata ibibi vyiwe, ariko twabonye ngo wirata niyirate ko yakumenye, niyirate ko yambonye kuruhoraho, ko yamenye kuruhoraho. Haleluya. Imana yuzuye imbabazi, Imana yuzuye ikigongwe. Haleluya. Nubishimirwe Mana, nubihererwe icubahiro. Tabara rero abatarakumenya, kore ku maso babandi nabo Satani ahumuriza akababwira ngo we nta caha ugikora, ngo nta caha ufise, gasanga umuntu aho yokwihanye ngo yoge mu maraso ya Yesu Kristo, wamubarira ngo reka je nta caha nkora, ngo nakuze ata vyaha nkora, ngo n'ubu nta vyaha nkora. Erega ntituhari ngo twagirize abantu ivyaha, egome, ariko icaha umuntu wese yavukiye muri iyi si, kandi ijambo ryawe muri Zaburi ngo nta muntu yavyawe n'umugore ngo ashobora kugororoka. Uwo Satani rero araza agateragira amajwi mu bantu ngo mbega ibi n'ibi warigeze ubikora, mbega ibi n'ibi warigeze ubikora, nawe akibagizwa yuko yavyawe n'umugore akavukira mu isi ihumanye, kandi umuntu wese atarapfukama musi musaraba ngo yotswe n'amaraso ya Yesu Kristo ntiyoreka kuba umunyavyaha. Yesu tabara abameze batyo, tabara abo barahari Imana, mu miryango yacu barahari Imana, mu bagenzi bacu barahari Imana. Hariho n'abandi bagenda bariyarobeka, abo Satani abwira tibi nta ngorane, wewe uzosenga mugabo uzobangikanya n'ibi navyo, kandi abazokubona bazomenya kumwe n'abandi mu rugendo. Yesu tabara, Yesu tabara bameze batyo, Yesu tabara bameze batyo, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina ry'uwabambwe ku musaraba. Yesu bereke ko atawukorera abami babiri, kuko ngo uwokorera ngo ntawukorera abami babiri. Ngo bishoboke kuko umwe yonezerwa ariko undi ntiyonezerwa, abami babiri
ushobora kubanezereza bose. Uhitamwo umwe w'akamaro. Amina. None rero ubahe gukorera umwami umwe, umwami w'ijuru n'isi, umwe ashobora kwica ubugingo bw'umuntu, ashobora kwica umuntu, hanyuma akamukingira cyangwa akamukorera muri Gehinomu bivanye n'ibikorwa yakoze. None rero Mana, ntidutinye ngo abantu ngo ariko dutinye Imana yo ishobora kwica umuntu ikamucira urubanza ruhwanye n'uko ari, mu izina rya Yesu Kristo. None rero Mana, yaba umwana w'umuntu yari akwiye gutahura ibyo, akamenya ko mu ijuru hari Imana, akamenya ko hariho umwami asumba abami bose bo mu isi, asumba abahambaye n'aboroshe tubona mu isi. Mu isi hariho abahambaye, mu isi hariho abafise igitinyiro. Mbere ukimwumva gusa wumva ateko pe, uyu muntu arafise igitinyiro, mbere mwona hwana ufise naho winyegeza ukabanza ukinyegeza, ati umuntu arengane kubw'igitinyiro. Yesu, ariko ibyo ni byo mu isi. Mu ijuru hari Imana irengeye abami n'abaganza bo muri iyi si. Haleluya. Nyene ijambo hejuru y'abanyamajambo, nyene itegeko hejuru y'abategetsi. Umwe niyahaguruka kuri ya ntebe, azovuga ijambo rimwe, isi yose igahinda agashitsi. Urandinda Mana, urarinda abera bawe Mana, urarinda umugeni wawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Naho dusuzwa hagati n'abadayimoni muri iyi si, ariko hazogera igihe natwe turonka ijambo kubera uwo mwami w'ijuru n'isi. Haleluya. Nitwarangiza amahoro, natwe tuzoronka ijambo, abantu bazoturaba. Hari abazoturaba bagatangara, hari abazoturaba bakumigwa, bakifata ku minwa, bibutse ko mu isi tutabakorerana n'amate hasi, bibutse ko mu isi baragahambaye ndasangwa atari ko arubaha Imana. Yesu uramfasha, Yesu urafasha abera, Yesu urafasha umugeni wawe. Uzobukoze Mana, uzobukoze Yesu, uzobukoze kibirengeye, uzobukoze gitandara kitanyiganyiga, nuko niwihesha icyubahiro. Tubere Imana, tubere umuyobozi, mu izina rya Yesu Kristo uzobukoze. None rero Mana, muri iyi si tubayemo, dukorera mu imirimo kugira ngo dushobore kubaho mu minsi tukiri mu isi. Turasengeye Mana uburonderero bwacu, turasengeye Mana ibikorwa dukorera muri iyi si, kugira ngo byose ube kumwe natwe, utugire neza. Turasabye umugisha, turasabye umugisha, turasabye amahoro, turasabye umugisha, turasabye amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye kurindwa mu izina rya Yesu Kristo. Turasaba dayimoni batunga agatoki ku ngo z'abera bawe, ngo bariko baradusaba badayimoni. Turanse kuko bafise amayeri menshi bakoresha, bariko barahiga umugeni wawe Yesu. Turasavye ngo uhoraho udushire mu gitinyiro c'Imana. Haleluya. Turwanire intambara, abaduhiga ubahige Mana, nzaturwanya wigwanye.
urakoze rero turasengeye Mana amava apfukamye muri iri joro aya mazi iminsi apfukamye guhera kuri ya tariki ya mbere mu izina rya Yesu Kristo wongere kuyakomeza amina kandi naho tugasaba kantaco waravuze yuko utazokwigera dukengera turasengeye Mana abantu bose aho bari mu bihugu bitandukanye mu ntara zitandukanye mu izina rya Yesu Kristo ku misozi itandukanye mwami Mana yacera mu ijuru gushishikare kwiyerekana turasabiye iki gihugu gihugu amahoro turasabiye iki gihugu amahoro turasabiye iki gihugu Mana basangwa vyo guhimbara uduha amahoro Mana hari ibyo twibuka vyakahise imitima ikaranduka ukamenga yoranduka ukamenga twokwiyumvira vyinshi mwami tabara iki gihugu c'abarundi c'uburundi n'abarundi mu izina rya Yesu Kristo tabara Mana tabara Yesu tabara kuko naho biruko niho bahabutsemo umugeni wawe niho bahabutsemo n'umwe niho bahabutsemo n'abatanu mu izina rya Yesu Kristo tabara Mana tabara Yesu tabara uzobukoze Mana uzobukoze Yesu uturinde inkota uturinde agatikizo uturinde Mana uturinde turasengeye ibi bihugu bibanyi vyacu ibi bihugu Mana ibihugu vya hafi n'ivya kure ibihugu biriko biravugwamwo intambara ibihugu abantu bariko baragendana intekera ku mutwe ibihugu abantu bariko barabura ababo mu izina rya Yesu Kristo ngo utabare ivyo bihugu utabare Mana naho biri mu buhanuzi biri mu vyo wari waravutse ihanga rizotera irindi hanga uriko uratubwira ibihe vy'iherezo uko bizoba bimeze kugira ngo dushobore kuba maso no kugaba ngo turorere ukuza kwawe mw'ihanga rizotera irindi hanga mu bwami butera ubundi ngo muzokumva intambara n'impuha ngo muzobona ibintu vyinshi Yesu tabara Yesu tabara ibimenyetso turiko turabibona Mana tugeze mu minsi ya nyuma iminsi y'imperuka none rero uko bigenda kose ndaza aho ntihoburayo umugeni wawe tabara mwami uzobukoze muvyeyi uzobukoze kibirenge uzobukoze gitandara kitanyiganyiga nuko rero abana natwe abo bugira buce turasengeye igitondo c'uno musi turasengeye umutaga w'uno musi turasengeye Mana umugoroba w'uno musi turasengeye ikirere turasengeye amayira Mana haleluya abasavyi bawe baza kunyuragiramwo kugira ngo Mana abaza kuba bariko baranyuragiramwo kugira ngo bashobore kubona ingene babaho abo bantu barindwe abo bantu bazigamwe abo bantu bazitirirwe abaza kuba bari ku musozi kuko hariho n'abandi bahava
baduga umusozi, abo bose Mana urabana nabo, urabagirira neza, abaza ko hari mu bikorwa vyawe baragirirwa ikiganza ciza. Haleluya, urabahagararira, urateramira ubugingo, urayiza ijambo ryawe risanzwe ryejejwe uhoraho, wongere urivugutire. Abaza kuba bariko bararirimba bari hamwe bavuga ivy'amatazirano y'ivya mpwemu, baza kuba bariko barishishitira bahamagara Imana. Mana baze kukubona, baze kukubona Mana. Haleluya, abakumbure baza kuba bakiryamye, Mana urabazigamira mw'itiro. Haleluya, barinde indoto mbi, yamara ubiyereke, ubahishurira amabanga y'ivy'ubwami bw'Imana, ubahishurira kuko amabanga urayafise, mw'izina rya Yesu Kristo. Ubagendere nk'Imana, ugome Mwami, kuko ufise uko watunganije ibihugu, ufise uko watunganije uburere bw'aha na hariya. Turasengera abasavyi bawe bamwe bose aho baza kuba baherereye, umwanya wose baza kuba barimo, uze kubana nabo, uze kubagirira neza. Ndongeye kukwereka Mana muri aya masengesho yo kwa kwezi k'umunani, mw'izina rya Yesu Kristo turasengeye ca gikorane, ndasengeye igikorane Mana dufise mu kwezi k'umunani, turasengeye kirya gikorane kuko ari igikorane kiremereye, gikorane c'ijambo ryawe, gikorane co kubohora imitima y'abenshi, mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye akarere kigiye kuzoberamwo Mana, ngo abari buzotumira Mana, abari buzohamagara, zohamagara abahambaye n'abanyarucari, abahambaye n'aboroshe, baze bakirire muri kirya gikorane mw'izina rya Yesu Kristo, baze bakirire muri kirya gikorane. Uhoraho heraho mw'ijuru, turasengeye abo uzotuma kugira ngo Mana ubuzuritse Mana, ubuzuritse Yesu, ubuzuritse Muvyeyi, ubagirire neza, banengeseretse mw'izina rya Yesu Kristo. Uzoba ukoze Mana, kandi igikorane gitwara uburyo burebure, nawe urabizi Mana, urabibona. Twebwe abana b'abantu ntitwobishobora, yamara we watumye bibaho, wewe niwe uzotuma bikunda, erega niwe uzotuma bikunda nyene Mana. Urabona ubukene buri mu bantu, urabona Mwami, urabona vyinshi, kandi natwe turishimiye ico gikorane, turacishimiye Mana. Turakwinginze ngo uzotugirire neza, wari we wese Mana ico aziyemeza, Mwami uramugirira neza. Uhoraho wera, kuko wewe ntukenye Mana, inzira zawe zirenga igihumbi, iyo ariyo yose uciye murashika, mw'izina rya Yesu Kristo. Turasengeye uburyo buzokora muri kirya gikorane, turasengeye Mana, dusaba kugira ngo y'amakonteri yo mw'ijuru, mw'izina rya Yesu Kristo, harimwo ubutunzi, natwe uzoduheko Mana, uzoduheko Yesu, uzoduheko, turungikire ivyo gukora umurimo wawe mw'izina rya Yesu Kristo. Abavyeyi ntibazokehanirwe Mana, ntibazokehanirwe kuri urya musozi Mana,
kuri uyu murya musozi wateguye ngo uzovugirwa ku ijambo ryawe, ngo baze basemerere abo hafi n'abo kure bumve, mu izina rya Yesu Kristo turasenze dusaba ngo imitima ya benshi izobohoke, cane cane imitima ya benshi izobohoke. Uhoraho uri mw'ijuru, yegome imitima y'abahambaye n'aboroshe uzoyigirire neza, uzoyigendere mu izina rya Yesu Kristo. Tuze tubona ibishingantahe, tuze twumva ibishingantahe vy'abatabarutse, vy'ababohotse mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, urakoze bwirukiro, urakoze gitandara kitanyiganyiga, wowe vyose urabizi, prayavyo urayizi, wigome Mwami, turazi nta kibera ubusa. Nuko rero Mana, nizere yuko abatari bakeyi bazogenda biterera hejuru, ibimuga bize bimuguke, vyamugaye mu buryo bw'umutima, mu izina rya Yesu Kristo bizoveho bimugurutse, bizoveho vyiterera hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Impumyi zize zihumuke mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'impwemu. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Abapfuye bagenda bameze nk'ibikankara, baze basubizwe kw'inyama, basubizwe kw'imitsi mu izina rya Yesu Kristo, baze basubire kuba bazima mu izina rya Yesu. Ko hariho abameze nka ya magufa Ezekiyeli yerekwa ari mu kiyaya, ngo nta nyama zariko, ngo nta mitsi yariko, ngo nta n'impwemu yagira, ariko isaha yawe igeze, uravuga ijambo maze imitsi ijako, inyama zijako, impwemu ijako, amagufa yongera kuba mazima. None rero Mana, abatari bakeyi mu izina rya Yesu Kristo bazirahembukire. Urakoze Mwami, urakoze Yesu, urakoze kibirenge. Nanje ndagushimiye kuri aka kanya keza umpaye ko kongera kuba imbere yawe. Nubishimirwe kandi ubererwe icubahiro. Nizere yuko ari wowe wese uriko uramuhezagira, ari muri umugwa w'amaso, groupe w'amaso, mu izina rya Yesu Kristo. Abakozi bawe bari muri yo, abariko barakorerayo, mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese uko inkomezi ziba zingana, turamusabiye umugisha. Mana umuhezagire, Mana umugirire neza, kandi ahantu Mana uhatwambikire ubushobozi, uhatwambikire ubushobozi. Ntituzopfa muri aya masengesho ataco turose, yamara Mana uzogire ico uduhaye, ugire ico uduhaye Mana, ugire ico uduhaye. Natwe twemeye kwiheba mu izina rya Yesu Kristo, tukiheba muri izi ntege nke zacu nyene. Wowe uduhindura abanyenkomezi, utugire neza, uducure Mwami, utubumbe uko ugomba, tuzovemwo turi ibibumbano bizima. Haleluya, bishobora kugirira ikimazi nyene kubibumba. Urakoze, udushiremo amavuta, uduhindure Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Utugire nka kurya icuma gishobora guhindurirwa ibindi, kigahindurwa, hakagira n'ivyuma bivamwo, ivyuma vyaguye ingese bikavamwo, ivyuma bishaje bikavamwo, ivyuma bitagira amavuta bigashirwamwo amavuta. Mu izina rya Yesu Kristo uzotugirire neza, uzotugirire neza Mana. Aha hantu Mana, iyi misi Mana,
icompa sinzopfe kuyivamo ataco nkuyemo. Icompa abera bawe ntibazopfe kuyivamo ataco bakuyemo. Urabe Mana, ugira ico udukoreye, ugira ico udukoreye Mana, kandi igikuru ndazi ko ari udusengera gusumba uko twisengera. Egome, ndazi ko ari udusengera. None rero urakoze kuvyumvise Mana, kandi ko ugiye kubidukorera ivyo tugusavye n'ivyo tutagusavye, kandi wewe uzi ibidukwiriye n'ibitubereye, n'ivyo dufasha mu rugendo, n'ivyo tuma tugushikira aho uri. Egome, vyose biri mu kiganza cawe. Turakwinginze rero ngo ushishikare kutubera inyishu, tubera igisubizo. Ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisavye tukwinginga, amen.